n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane Nyafrika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania no mu buraruko mu Rwanda, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mw'iperereza ry'Uburundi, iperereza ritwawe na General Ildefonsi Habarurema, aho rero mw'iperereza habaye inama muri Etat Majoro, iyo nama ikaba yaratangajwe ko harigiwemwo ingingo zitandukanye, n'ivyo baciye bagenda bapfundika muri iyo nama, bakaba baravuze ko rero bivanye nuko hari benshi bariko baratanga amakuru ku mbuga hwaniro, kuri Facebook, kuri WhatsApp, kuri X yahoze yitwa Twitter, aho rero ngo ibimenyesha amakuru bitandukanye vyandika amakuru atandukanye avuga abantu baba bagiye bicwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakabugwa irengero, inkuru zivuga amabi y'abategetsi, ububisha bagenda bakorera abenegihugu, inkuru zivuga ku bitagenda vya leta ya Gitega, baraye rero bashizeho ko bagomba gukora za konte zitandukanye, konte hatazwi ba nyirazo, mbere kandi ba nyirazo abazoba bazikoresha bakazoba bafise amazina atandukanye n'izo konte, bikavuga ko rero iyo nama yapfunditse iyo ngingo yemeza ko mu kugwanya no guhuvya ayo makuru aba yagiye atangwa ku mbuga hwaniro, ukungene igipolisi canke iperereza kigenda gifata abantu irya nino, imihingo itandukanye, abo bantu bakabugwa irengero, rero izo konte ngo zizohava nazo zibeshuza ayo makuru. Ni ukuvuga ngo nihagira inkuru itangwa ko umuntu runaka yanyurujwe, hazofatwa konte izokwandika inkuru ibeshuza ko uwo muntu atigeze anyuruzwa, atigeze afatwa n'igipolisi, ko uwo muntu yibereye muhira iwe, ko uwo muntu ari mu buzi bwe bwa misi yose, ko abanditse iyo nkuru ari ububeshi, ari kurementanyiriza leta. Izo konte zigiye kuzakorwa rero ngo bikaba biboneka ko zizoba zikoreshwa na bamwe, akaba ari ubuzi bazohabwa cane cane abo mw'iperereza, ukungene bazokwama bahembwa navyo ntibirasigurika, ariko bazoba bakora nk'abakozi b'iperereza. Ivyo nivyo bapfunditse muri iyo nama yabereye mw'iperereza, iyo nama ikaba yabereye muri Etat Majoro kwa General Prime Niyongabo atwara igisoda c'Uburundi. Iyo nama yitabwe n'abapolisi, yitabwa n'abasirikari, yitabwa n'abo mw'iperereza, bakaba bafashe iyo ngingo yo kugira ngo baze baramaramaza abazoba bavuze ukuri ku mabi agenda abera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Izo konte nico zizoba zimaze, zizoba zuzuye kuri Facebook, izindi zuzuye kuri ma WhatsApp, izindi kuri za YouTube. Ivyo vyaranatanguye kuko birakorwa cane, hari
konte yama avuga ko ibi bimenyeshamakuru bitanga amakuru ku mbuga hwaniro ari ububeshi, n'abantu batandukanye nabo bagenda bandika ko izo nkuru ziba zatanzwe ari ububeshi, hakabone n'inkuru ya nyayo iba iriko iraba, ariko mu gihe ubutegetsi butarayitangaza bagahita batangura kuvuga ko wabeshe, kandi ivyo watangaje, ivyo washikirije uba wabitohoje neza ubizi. Ivyo ntibiriko biragenda bivugwa ko rero ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye babona ko bugeramiwe n'ibimenyeshamakuru, burageramiwe n'ababuvuga irya nino hoba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu bihugu vy'akarere, mu bihugu vy'amakungu ya kure atandukanye. Ivyo biriko bigenda vyibonekeza rero umukuru w'igihugu, umukuru w'umugambwe Colonel Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'igisirikari c'Uburundi General Prime Niyongabo, umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika, n'abandi n'akandi kagwi k'abajenero gakomakomeye cane, ngo bikaba biboneka ko hari bamwe mu bajenerali bagomba kuzohava bahura n'ingorane mu gihe batazoshigikira ibi vyose ubutegetsi buriko burakora, ayo mabi buriko buragenda bubandanya gukora. Benshi rero bakaba bagabisha abo bajenero badashigikiye amabi y'ubutegetsi bwa CNDD FDD, bakaba bagabisha abenegihugu ko umwanya n'umwanya bashobora kubagirira nabi, babandikiye kuri izo za Facebook, kuri za WhatsApp na za YouTube, bakabandungikira ubutumwa bugufi, ariko mu kurungika ubwo butumwa ababurungitse akaba ari bo bipfuza kugupfungisha canke kugufatisha, wari uzi ko ari abagenzi bawe. Ivyo ntibiriko biragenda bikorwa na bamwe mu batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ivyo vyose biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu ko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bugiye kumara abenegihugu nk'uko bigenda vyibonekeza. Ubukene burazura burokora umuriro amakara mu ziko, inzara iranuma, inzara irazura inzara, ubwenge inzara irimo irazura inzara nyine ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose rero bikaba biboneka ko bikomakomeye cane ngaha mu gihugu. Amakuru agenda ashikirizwa nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakurikirana kugira ngo arabe ko izi ngorane zihanze igihugu cacu c'Uburundi zodadanuka, nyamara bikavugwa ko abandi bategetsi bakorana n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye boba ari ukubesha, ari ububeshi bukomakomeye cane biriko bigenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Rero abandi nk'umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika, nawe bikaba bivugwa ko ari muri uyo mugambi wo kugira ngo abatavuga kumwe n'ubutegetsi bazobapfunge, bazobamarire mw'ibohero. Ivyo ntibiriko biragenda bitangazwa. Amakuru rero yacu reka tuyasoreze ngaha, amakuru yacu muzosubira kuyakurikira mu mwanya uri imbere, ntimuze mutangwe, ntimuze muje kure. Amakuru
Reka tuyasoreza ngaha, waja ngaho handitse commentaire ugafyondako maze ukarungika iciyumviro cawe, canke woba ukoresha ururimi rw'icongereza ukaja ngaho ugafyonda s'abonner, ugafyonda na subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, s'abonner ni mu gifaransa, ugaca ujya ngaho kwako kantu kameze nk'agakengeri maze nako ugafyondako, amakuru yacu akazoja aragushikira umwanya ku mwanya.